ukiingia kwenye internet bunge la ugiye ku rubuga rwa internet urabona ko inama nshingamateka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yiyamirije ingingo yo kugarika ikiyaga Tanganyika. Kuri ivyo natwe nk'inama nshingamateka y'igihugu ca Tanzania turavyiyamirije. Muungano wa Tanzania tunazungumza na sisi tunakataa. Uwo numwe mu banshinga amateka mu gihugu ca Tanzania yari kashigikira mugenzi we Sylvia Francis Sigura yari kabaza cyo leta yategekanirije abanyagihugu mu gihe ikiyaga ca Tanganyika kizoba cugawe. Sylvia Sigura rero mu nama nshinga amateka yabaye mu ndwiheze yabajije ico leta yiteze gukorera abanyagihugu bakoresha ikiyaga Tanganyika mu kiringo c'amezi 3 bategekanya kugara ikiyaga. Sisi wawakilishi wa wananchi hasa tunaotokea ukanda wa ziwa Tanganyika, twebwe abaserukira abanyagihugu baherereye ku kiyaga Tanganyika iyo ngingo ntituyemeye na gato. Twoshaka kuvyemera mu gihe gusa umushikiranganje vyega yoza akatwiganira uko bategekanya gufasha abanyagihugu duserukira uko bazobaho muri ayo mezi 3. Nimba bategekanije ikindi kintu abanyagihugu bacu kizobafasha muri ico kiringo aho tuzovyemera. Ariko nyakubahwa umushikiranganje uzoze wateguye neza inyishu uzoduha kuko abarovyi n'abanyagihugu bari batunzwe n'agafi bazobaho muri ico kiringo. Turagomba ko mutubwira uko abo bose bazobaho hama natwe duheze dushigikira iyo ngingo. Tunaishije ndani ya miezi 3. Tunaomba tupate alternative ndio hapo tutakapounga mkono jambo hili. Kubwa Sylvia Sigura ntivyumvikana ko leta ije inama n'ibindi bihugu bagafata ingingo zikomeye itabanje kugisha inama nshinga amateka iserukira abo banyagihugu. Watu wa mkoa wa Kigoma, mkoa wa Rukwa na mkoa wa Katavi. Abanyagihugu bo mu ntara ya Kigoma, Rukwa na Katavi ku bice 90% ubutunzi bwacu bushingiye ku kiyaga Tanganyika. Aha rero turabaza nuko umengo leta y'igihugu cacu ntiza akamaro k'ikiyaga Tanganyika. Nyakubahwa umukuru w'inamashinga amateka ntivyumvikana ukuntu uyu munsi hasigaye iminsi 8 gusa ngo iyo ngingo ije mu ngiro, ariko abo vyegwa bataragirishwa inama na rimwe n'abaserukira abanyagihugu. Ntivyumvikana ko iminsi 8 gusa kugira ngo iyo ngingo ije mu ngiro abo vyegwa tandakimwe baramenyeshwa. Ndani ya miezi 3 bila kuwashirikisha wananchi. Mheshimiwa Sylvia, kuna taarifa. Ingingo yo kugara ikiyaga ca Tanganyika ibihugu bisangiye ikiyaga Tanganyika ari byo Burundi, Kongo, Tanzania na Zambia vyategekanya ko imara amezi 3 uhereye ku igenekerezo rya 15 Rusama ukageza ku igenekerezo rya 15 Myandagaro. Iyo ngingo rero ayo maretane yari yiteze ko ituma ifi zisubira kurondoka zikagwirirana mu kiyaga ca Tanganyika. Abashinga amateka ba Kongo bo bakaba barayiyamirije.